Hari muri mwebwe abo babibaza aho igitoro dukoresha mu Burundi kizanana tukironka giciye mw'ibahari Indiana kikadushikira hano mu Burundi giciye mu gihugu ca Tanzania. Ico kumenya ariko nuko kuva muri Tanzania gushika mu Burundi inzira zonyene zishoboka kugira ngo igitoro kidushikire ni zibiri. Inzira ya mbere niyo mw'ibarabara hifashishijwe imiduga winjiranye ku mupaka w'Ikobero. Nayo inzira ya kabiri niyo mu kiyaga Tanganyika kuva Dar es Salaam gushika Kigoma hifashishijwe indarayi no kuva Kigoma gushika Bujumbura hakoreshejwe ubwato. Muri kino gihe inzira yo mw'ibarabara niyo yonyene ikoreshwa. Ariko Uburundi aho hambere bwarigeze kuba bukoresha inzira yo mu mazi. Hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe amajana 1998 n'ibihumbi 2008 Uburundi bwarinjiza igitoro bugicishije mu kiyaga kuva Kigoma. Tubahaye nk'akarorero nko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 itoni ibihumbi 200 z'igitoro nizo zinjiye hakoreshejwe iyo nzira. Izo toni zagiye ziragabanuka kuko mu mwaka w'ibihumbi 2003 zari zigeze ku itoni ibihumbi 10 z'igitoro gushikaho mu mwaka w'ibihumbi 2008 iyo nzira ihagarikwa. Mw'ishirahamwe Arnolac risanzwe ryunguruza ibidandazwa ribicishije mu kiyaga Tanganyika ryahoze kandi ryinjiza ibitoro mu Burundi bamenyesha ko batakironka isoko ryo kwinjiza igitoro. Muti none muri no misi hibonekeza ibura ry'igitoro Uburundi butanguye kwinjiza igitoro biciye mu nzira y'ikiyaga Tanganyika hari uburusho bwoboneka? Ubwa mbere igitoro co dushikira binyarutse mu ngunga imwe. Kuva Dar es Salaam gushika Bujumbura hifashishijwe ibarabara ni ibirometero 1542. Imodoka ikora urwo rugendo mu misi 3. Ku rundi ruhande kuva Dar es Salaam gushika Kigoma ni ibirometero 1251 bigendwa mu misi 2 mu nzira y'indarayi. Kuva Kigoma ugana Bujumbura uciye mu kiyaga bigaca bibamwo ibirometero 178 bigendwa mu masaha ari hagati y'8 na 12 n'ubwato. Ngaho rero akarusho kanini kari mu bushobozi bwo gushikana igitoro cinshi. Ngibi byo dukwiye kumenya. Ubwato bumwe bwagenewe kunguruza igitoro kingana n'igitwawe n'imodoka 17 zica mw'ibarabara. Ikiduga kimwe c'itereni gitwara igitoro kiri hagati y'itoni 40 na 42. No kuvuga iritiro ibihumbi 40 na 42. Mu gihe itereni zikora hagati ya Dar es Salaam na Kigoma zifise ibiduga 200. No kuvuga itoni amajana 8 z'igitoro mu ngunga imwe. Ku kibazo c'uko Burundi bushobora kuronka ingene buzana ico gitoro, ishirahamwe Arnolac rivuga ko rifise ubwato bushobora gutwara amametero kibe y'igitoro amajana 550. Izo zingana n'amaritiro ibihumbi amajana 550. Zikangana n'igitoro kizanywe n'imodoka 15. Bwa kabiri igiciro cyo kunguruza igitoro cogabanuka. Mu gihe imodoka zikuri igitoro i Dar es Salaam zirihwa amafaranga amajana 36 kw'iritiro ry'igitoro, mu kiyaga hoho mu mwaka w'ibihumbi 2019 zarihwa amafaranga 5 kw'iritiro ry'igitoro. Gukoresha inzira yo mu kiyaga Tanganyika ziyofasha kugaruza amadolari 90 kw'itoni ry'ibidandazwa vyinjira biciye mw'ibarabara. Ivyo navyo bikaba vyotuma igiciro c'igitoro ku isoko kigabanuka inshuro 4 ku muguzi. Ubwa gatatu gukingira amabarabara. Mu ihuriro ry'igihugu ryerekeye iterambere Forum National sur le Développement ryabaye mu mwaka w'ibihumbi 2021, Dieudonné Dukundane uno musi aramutswa ubushikiranganji bw'ibikorwa vya leta yarerekanye ko mu biduga binini kandi biremereye birimwo ibizana igitoro biri mu vyonona amabarabara. Mu itegeko rigenga uruja n'uruza mw'ibarabara
ibiduga bitwara igitoro birafise amatoni bitarenza nk'uko tubisoma mu ngingo ya 74. Ibizana igitoro bifise ico bita 3 essieux ntivyategerezwa kurenza itoni 24, ariko zizana hafi toni ziri hagati ya 30 na 33. Ari naco gituma haciye hiyongera ko ikori ry'amafaranga y'amarundi angana na 80 kw'ilitiro ry'igitoro kugira ngo asanure amabarabara. Mu gucisha igitoro mu kiyaga vyotuma iryo kori duhejeje kuvuga rikugwaho. Ubwa kane, kuzamura ibikorwa vy'ikivuko ca Bujumbura. Ikivuko ca Bujumbura kirafise ikibanza co kwakiriramwo igitoro. Ico kingana n'imetero 150 kandi kirimwo n'ibikono vyo kucakira, ariko ubu ntigikora. Arnolac irafise ubwato bubiri butarigera buzana igitoro i Burundi, ariko bukijana buvira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo nabwo ni ubwato cohoha, bushobora kuzana amatoni 335 n'amajana hamwe n'ubwato gweru bw'amatoni 114 n'amajana 610. Naho uburusha ari bwinshi nk'uko abahinga mu vy'ubutunzi bavyerekana, harakenewe ivyigwa vyimbitse kugira ikiyaga nticononekare. Kugira tubitahure neza, dusimbire mu Bwongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 978, aho ubwato bwari butwaye ibitoro bingana n'itoni 227 bwagira isanganya busambukira mu mazi. Vyafashe imyaka 6 kugira bashobore gukura igitoro ku nkengera, byongera bifata imyaka 7 kugira ngo ibinyabuzima bisubire kumererwa neza mu kiyaga. Uburorero si ubwo gusa. Mwibaze namwe ivyo bibaye ku kiyaga Tanganyika. Ikiyaga kiduha amazi yo gukoresha, gihamagara n'ingenzi, kikanaduha n'amafi. Vyogira ingaruka nyinshi cane mu butunzi bw'igihugu, mu mibano no ku bidukikije. Mwibuke kandi ko ico kiyaga tugisangiye n'ibindi bihugu navyo vyoshikirwa. Kuzana igitoro tubicishije mu kiyaga vyozana umusaruro, ariko kugira ngo twirinde ingorane, Uburundi bwari bukwiye kwiyumvira kubaka ya miringoti icisha igitoro munsi y'ikiyaga nk'uko mu bindi bihugu bariko barabitangura kubikoresha.